haciye haza amazi menshi ntaribwo nigere mbona kuva yakagwara ngaho ndicara ngaho nese ubutambara bwinshi nkaguma managura wapi biranka ndicara ngaho gushitsi naribwo shikirwa baca barambwira ati rero wowe ufise umwana araremvye mujyana kwa pasiteri amusengere ndaza ndahagarara harya muca muranyakira maze gusenga amazi yaciye ahagarara yaciye ahagarara sinamenye niyaciye. Yesu nashinye cyane ndabahaye ikaze ndabaramukije cyane gose uyu munsi je hano imbere yanyu nezerewe kandi umutima wanje unezerewe cyane gose je wona imbere yawe ni pasteur Nitezwera Justin ikindi kinezereje igituma ndiko ndatwenga kandi nezerewe nikubera ibikorwa nibitangaza Imana yakoze mwishengero byo kwihana no kurukira muri Yesu Kristo Église de la Repentance et du Repos en Jésus-Christ Paroisse yo kwijabe turashima Imana rero kubw'ivyo yakoze ivyo yakoze sikintu hari ivyo Imana yakoze mu masengesho twasenze mu bo twakira dusanzwe twakira abantu batandukanye bava mu bice bitandukanye bava ahantu hatandukanye tukabasengera bagakira ingwara bakaruhuka bagatabagwa mu buryo butandukanye bivanye nuko Imana igenda udukoresha kandi turashima Imana ku rugero komeye hari ntahe twashimye kubazanira imbere yanyu kugira ngo namwe abihebuye abadendekiwe abacitse intege abatabona imbere abatabona inyuma abihebuye n'abihevye mu buryo butandukanye mumenye ko hariho Imana ikora mwijuru mumenye ko hari Imana itabara mwijuru hari Imana iruhura abarusha sikindi yaragwaye ukuguru imyaka 3 hafi irenga kuva avuka aragwara ukuguru araruha arivuriza hatandukanye araca mu bitandukanye ukuguru kurazamwa amazi guhinduka inyama gusa kurababara ku rugero rukomeye cyane kugeza ku rugezo ku munsi twamwakiriye tumukubisa amaso umutima wacu wagize agahinda n'umubaro mwinshi kubera ububabare n'uburibwe yararimwo kandi nta cyaha yakoze nta kintu na kimwe cyari gutuma amera kuri urwo rugezo rubi yarakwiriye amahoro n'umunezero n'amagara meza nawe ariko turadira Imana turasenga Imana Mundwi zibiri Imana yari yamukijije reka tumuhereze ashinga intahe avuga ko byagenze abihere kucambere gushika kucanyuma uko byagenze reka tumuhe ikaze madame nagomba kwanza kamera ibanze yerekane bon hari amashusho tuza kwerekana turaza kuyashira kuri kamera ngaha murabe ku ifoto ubwa mbere uko yaje ameze murabe kuri video uko yaje ameze murabe uko twamusengeye ameze nuko yagarutse ameze agenda bibereka kugira mubone nuko ubu ameze hama biguhereze kwizera ku Imana ihari reka tumuhereze ikaze yivuga izina hanyuma aramutse abo turi kumwe uvuge uko byagenze umwana wawe uko byagenze ubwira abantu bariko baradukurikirana muri uyu mwanya uko byagenze karibu Yesu ashimwe kandi ndabaramukije mu izina rya Yesu numva afise umunezero ntangere numva afise ivyishimo ntangere bitagira uko bingana hama nagomba mvuge kuri uyu mwana mubona ngaha afise imyaka 3 n'amezi 6 yaramaze igihe iyo myaka 3 yose agwaye amaguru jewe naragiye mu bitaro ndagenda kwa muganga byaje gute kugira ngo agware haje agaherehere kamwe ako gahere kamwe gaca kajamwo amazi ayo mazi ndayamena jewe nyene nakamenye yego ndakamenye gaca kaguma gatuta utundi tuzi uko tuzi twasesekera ku ruhande niko nahandi haca hafatwa uko twaja ku ruhande hagaca hafatwa gushika naho kuguru kose gukwigwa mwenaha hose harakwigwa yego nshanja baca baguma bandangira imiti y'ikirundi mugabe imiti y'ikirundi ndayikoresheje nta na kimwe cyavamo
kwa muganga rero bimaze kumujana yego nagiye kwa muganga tugomba tumujane mu bitaro jewe nca ndumva ubwoba agahinda karanyica ndiyumvira ukuntu ngiye kuba mu bitaro niryo rya mbere nari ngiye kuba mu bitaro ngabo ndihangana ati nakundi baca baranjana ahantu mu bitaro mu Kabezi nshitseyo baramuvura baramutera amaserumu mugabo wapi bikanga baramutera serumu nyinshi bamaze kumutera izo serumu haca haza abadokiteri bo ngaha i Bujumbura bavuga ati rero tugomba tupime abo bana barazana ibipimo barabapima barafata amaraso baca barabizana ni Bujumbura baca batubwira ati rero mugume ngaha imisi 2 turarindira iyo misi 2 baca barazana ibipimo baca batubwira ati oya ya ngwara siyo ahubwo rero mwe nimwitahire mugende kurondera ahandi yindi miti kubera twebwe ngaha tubona twananiwe biransi ndavuga ati none iyi ngwara itavurirwa kwa muganga iyo ni ingwara bwoko ki nca ndataha muhira nashe muhira mugabo ndagumana amarira nyene mu mutima wanje ndavuga ati none kweri uyu mwana Imana yaramumpaye agira nce mu myanya y'intoki kubera bino bintu toya ntibikunda ndagumaho baca baguma bandangira imiti y'ikirundi nguma nkoresha imiti y'ikirundi mugabo wapi biranka makabira kwira ukuguru kose bikwiye ukuguru kose gushika naho ncanja mu bindi bitaro mvuze ati sinoguma nicaye kuko umwana ariko arageramirwa canza ngaho mu bitaro vyo kwijabe nje ngaho mu bitaro vyo kwijabe baramuvura baramutera amaserumu wapi biranka canja muhira mvuga ati je rero uya jendi yakiye ngomba nicare muhira nkoreshe iyi miti uko bazowundangira kose niko nzowukoresha je nta kundi ntako mbona ndi bubigenze hama Imana izomukiza gusa nagumanye ukwizera ko Imana izomukiza ca ndaja muhira banandangira imiti nguma nkoresha iyo miti mugambo na wapi birasi rero niho hari umugenzi ngaha asengera ngaha acambwira ati wewe rero uyo mwana uramuzana Amasengesho uzoze hariya kuri repentance bazomusengera kandi azokira abantu benshi barakira abagwaye ingwara hari n'uba bitagikunda ko agenda arakira ndavuga ati kweri je nzogenda kubera je ndarushe numva uburuhe bunyishe ku munsi wa kabiri nabiteguye ngo nze biranka cyamvuga ati ku munsi wa kabiri uza nzotegerezwa kugenda naho bizogenda gute nzogenda rero ku wa kabiri itarike 4 niho nari ngaha ndaza ndashika ngaha uyu mwana namuzanye kuno kuguru kuriko kuvamwo utuzi duke ngo mushitse ngaha ninjiye hajya gusa mu muryango shitse ngaha ndicara ku ntebe haciye haza amazi menshi ntaribwo nigere mbona kuva yakagwara ngabo ndicara ngaho nese ubutambara bwinshi nkaguma managura wapi biranka ndicara ngaho sinari bwo shikirwa baca barambwira ati rero wowe ufise umwana araremvye mujyana kwa pasiteri amusengere ndaza ndahagarara harya muca muranyakira maze gusenga amazi yaciye ahagarara yaciye ahagarara sinamenye niyaciye hamarenda guma ngaho namujyana abasenzi kweri baramusengera navuye ngaha amazi yose yumye yakamye nashitse muhira ukuguru kumutse rero numva ashimiye Imana numva notumira n'abantu benshi abantu bafite ingwara babona ko zase gukira zananiranye nta ngwara nimwe yananiranye imbere y'Imana Imana ikiza ingwara zose Imana ikiza ikintu cyari cyo cyose rero nagomba ntera intege abantu bagwaye baze biture abakozi b'Imana babasengere hano rero kuri kino gicaniro hoho Imana yicariye ngaha yiberaniye n'abakozi b'Imana ngaha ahubwo Imana ihezegira abakozi b'Imana ibongera amavuta ibongera inkomezi mushishikare gusengera ubwoko bw'Imana hama nanje numva noshimira Imana
nta kintu mfite muri uwo mwanya nohereza Imana ariko numva mfise amashimwe menshi cyane. Imana ishimwe cyane. Yego. Urumva ibikorwa bikomeye Imana yamukoreye, nawe turagutumiye turaguhaye ikaze. Wobonye intahe hano hagumye hacamwo amavideo, ifoto uko vyari bimeze nuko bimeze ubwa mbere, uko vyari bimeze nuko bimeze ubu. Ishimwe ni ry'Imana, ishimwe ni rya Kristo Yesu yagize neza, iramukiza, iruhura n'umutima w'uyu muvyeyi yararushe. Nuko Yesu aguhereza umugisha, ubandanye ukurikirana bino bikorwa bikorekera hano mu ishengero ryo kwihanura kurukira muri Yesu Kristo muri repentance kwijabe. Turagutumiye Mwami Yesu Kristo akugirire neza kandi akube hafi. Yesu aricariho kandi aricakora. Niwe yavuze ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Niwe yavyivugiye, abarushe, abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Unaniwe, hari ivyakunaniye, Yesu aracabishoboye. Uremerewe, Yesu aracabishoboye. Yesu akugirire neza, turaguhaye ikaze. Imana ikugirire neza, nawe kwiyereke. Amahoro y'Imana bane nawe.